usira muri kabutura kabutura nahira tabuka kabutura we kabemba kabemba we kabemba kabemba we ai acambwira ngo rega ngo nzoba ndi kumwe ngo usingenda jenyene ngo nzoba ndi kumwe na ngo nabayemeri bose emera arimo okay nibundi nakode mvisho nzoba nje gukora ava ngo hangu ugira usho byemera no yari kwera ujya n'umujama wanje ngo ya ngo je onta kire mvugire hejuru ndahome ngo ya ngo narabyumvise ibi nibi kagira inkuru zuba hello Vania Ice kabizo be quiet It's fresh. Ndabona ucirenze wenyine ngomba kumwita kuva nkiri hari yanye mbona nyene the way umutswe kuri EP no kuvuga nande ego mvugana na Emery Emery san ibyizuba n'indabizanye umwanditsi w'indirimbo rya tagata niho kumavugana muraburi close ghost na Emery san bimeze gute umjamanje ku buryo mutera ama story ugatwenga ukagira iki dufise show tuzojamwo donc turapanga ibintu mwese avuga ati wowe ubibona gute donc Emery n'umuntu ari n'umuntu abantu benshi tutamenya ubuzima bwawe wewe Emery n'umuntu ameze gute try to describing Emery san umwana mwiza Emery san umva twakoranye kuva 2020 en tout cas ngene umuntu wa mbere twamenyanye muri iyi circle nyene industry so n'umwana mwiza n'umuntu ari serviable n'umuntu nyene mujama bien none bigenda gute Vania bo bice wenyine how comes bigenda gute erega nakubonye ndavuga ati uzubipime kwicara ruwege uzubipime nko ufise nk'ibintu 1,500,000 mu mutwe amwe gute kurabona iyo panga iyo hera iyo giriki cuhitana ikawa canke ugura ikawa hano so wicara nice one bigutwara umwanya nivyo ibintu kenshi ukunda kwiyumvira iyo wasohotse wenyine nivyo ibintu kenshi bikunda kugaruka mu mutwe wawe ubuhagaze ku buzima bwose ubuhagaze ku no ça dépend nivyo ego birashobora kuvangana umuntu mwana ko nimvira ivy'akazi kabisa nice one urabereye usa neza nabikubwiye nipe cheers mama nipe cheers wewe uciza uzanye naka no nani cyo de l'autre côté hamwe na indi gang yanjye sivyo sinzo kunda kubaga ndavuga ati abantu ni muntu ni nkubu ko je na je nateguye kwicarana ukaba utari wansabye urushaka kwicaranga umva mbabarira umwanya uragoye nango professor babigoye so ladies and gents reka ndabaramutse mu byobero byanyu. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kama kao kwele kwenye ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Kabuzz for real, that's my name. That's a fresh Friday. It's another blessed Friday. Ni ya vendredi ngiri tuma wewe wiga ukamenya umuntu deep cyane uyu munsi. Sina gahunda nafitanye na Vania Ice ngako biri kose. Ndi hano kugira nshoye kuzanira amakuru ya Vania Ice. Ndi hano kugira dushoye kumenya amateka, dushoye kumenya vyinshi kuri Vania Ice. Amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Muhimundu Vania ariko akazi cyangwa stage yise mu kwita Vania Ice. Hari impamvu yise Ice, hari impamvu hari umuntu yamwise Ice kugira nyene akazina kiwe kagire something kari fresh sana kama kawa. Numwanditsi w'indirimbo nyinshi zabaye hit, numwanditsi w'indirimbo nyinshi zagiye mu mitima y'abantu benshi. Shatse kuvuga sitemwa, shatse kuvuga right now indirimbo nshasha yitwa KABEMBA. Ifise amasana ameze neza, ifise amajambo meza, ifise vibe imeze fresh sana. Reka ndakwibutse yuko afise n'indirimbo banger. Kimwe mu bintu ndamukundira Vania Ice nuko mu makategori yose mu ma vibe yose arahari. Umutwe mu bintu bya zouk ni hari, umutwe mu mabenga yene yibi dancehall ni hari, hose ara vibinga fresh sana. Afise indirimbo yitwa Zip, one of my favorite song. Iyo ndirimbo ndaza kuyagara ko gato yakwera yuko amajamba ari mu mengo ari umuntu yamubaje Vania Ice kugira ababwira ati So ladies and gents, ndabasaba mu byobero byanyu tumwakirana karuru kenshi. Haciye imyaka 2 narakora ikiganiro na Vania Ice. This time around ndagarutse afite indirimbo nyinshi, benga nyinshi. So ladies and gents, muri ya vibe nyene, muri ya energy nyene tumwakirana karuru kenshi Vania Ice. Cyo tugira guca Vania tugira guca kama kao hello 5.
c'est comment rero mudi ikiganiro turagiyemo rero meze fresh muri iyo myaka ibiri wariyubuye urazana ibintu bishasha kama urumva uko imyaka igenda niko tugenda turakura twongeramo tundi yuko nawe mu myaka ibiri ni byinshi waciyemo sivyo mugabo reka magare muri iyo 2 ans yose tutari turi kumwe muri iyo 2 twari turi kumwe mugabo mu biganiro twari turi kumwe iyo myaka ibiri Vania Ice wungutse iki iyo myaka ibiri Vania Ice wungutse iki mu buzima bwawe mu kazi kiwawe hawe nagira nibimbwira ati je mbonye aho nagusize ya 2 ans ndabona ko wungutse ikintu jewe ndabibona mugabo back hari ibindi tutabona sivyo twe tubona kuri YouTube numbers ziduga neza mugabo tuvuye kuri YouTube tuvuye mu bindi bintu mu mashows wakora n'izaye zindi intérêt Vania wibaza yuko ego muri imyaka ibiri mu myaka ibiri Vania Ice yarakuze nk'ivyo kuravuga indirimbo zari yongereye kabisa apana ku buryo noshimye je bundi nabana bahaye nyinshi gusoma hama narose amasho ntari nibaza ko noronka nararirimbye ku ma stages n'abantu ntokweje ko twosharinze stage kabisa muri iyo myaka ibiri yonyene donc en tout cas wamusizara warenga nice one hari ikintu waje kuvuga kijanye yuko wararonse amashow utari bibaza ko ari kuronka umengo harimo akantu kaka confidence katahagaze neza muri wewe c'est pas ça ni cyaje ikintu wabona yuko iyi show nayo ngwiriye kuronka mugabo ndayironse gukwira kuronka I deserved it kabisa mugabo ushobora kuvuga nti sinari nibaza ko vyoje around this time like wumva umenga hariho abantu muzogera kuja kuri stage imwe uri kuri level nyene you know yo hejuru cyane ndakunda guhagarara ku migambi tuba dufise cash dutanguye urugendo rwa carrière iwacu niyo target what wari ufise mu mutwe the first day uvuga ati right now music reka ndayifate n'akazi target je nibaza yuko c'était plus kuproduisa indirimbo zikora ku mitima wanje genre zitagi atari juste kuririmba bw'iririmbo namye numva nshaka yuko hamajamwo a message mwese atahura uko ashaka hama yuko since arakazi ndanavyungukamwe nyene kabisa I got you ndikunda gutahura cyane ihela from butegezo kwirondera hasi ejo umuziki ukora ku mitima y'abantu uragoye kuronka usaba ingufu nyinshi usaba effort nyinshi muri studio biratandukanye n'andi mvuga ati yingi ndayishaka muri sama gusa après sama nayo nyishaka kandi tuyisuya kandi mu sama ikurikira bigutwara ingufu zayo kugira ushoboye kumenya icyo imitima y'abantu ishaka nibaza ko narakimenya ahubwo hari igihe uri muri mbe mukundi ki exactement kubera urashaka kwibwira ati iyinya iyi quand même ndayikoreye abantu izobakora ko cyane ni gake nsohora indirimbo numva umenga iyi ni hit nyene igiribe nama numva plus nkeneye ko iba ifise message iza gusiga mu muntu hama nkora indirimbo nandika en fonction y'ivyo ndiko ndabona mu kibabo mu Burundi mu hehe donc je me dis yuko il y a une personne lambda atombereye hehe iza gukorako en tout cas hariho umuntu iyi histoire nza gusanga ari gwiwe nyene ikagira icimwunguye kuko siwe wenyene utumye ngira ibibazo byinshi utumye niyumvira ibintu byinshi byo kubaza umva 20 minutes naguhaye havuze hariho umuntu agomba zinga urufise programme n'undi muntu cyangwa c'est programme naje uje ndi umuntu hambaye cyane nice one before ko dakwenza icyo kibazo cya mbere programme na wewe ni benshi mu buzima tubayeho tudatabura yuko jewe ifo ko mfata umwengo wandi kumwe na jewe nyene sivyo nizahe nyungu umaze kubona nizahe ntya umaze kubona iyo Vania icyaranye na Vania Ice atuza nimba narindi énervé canke nimba narindi stress namba naringi ziki donc umwanya wo kwicarana sans que numva amajwi y'umuntu aza kugira iki wari no ndatuza nkaraba nk'ico kibazo canke iyo stress nari mfise et tout quand je suis plus calme nashoboye kwicarana na jewe canke kuronka umwanya wo gufocusinga on me biraza kunyorohera gushaka kuvugisha undi muntu cyangwa biraguha umwanya wo calming down biramaze gushugahinduka
bivanye nuko wihaye umwanya wonyine no kwicara nawe ukavuga ati cyane iyi comportement ufise si apana comportement ndashaka kuba nk'ubu we turagiraniye bon nta mabife ngira no nga disons turashaka kugira malentendu canke tukagira kantu tudahurijeko kandi nkabona ko kambabaje cyane le temps nje kuvugisha directement ndashobora gusanga mvuze ibintu nari nkeneye bitari bikenewe ko mvuga canke niyenderve nyene hamwe byuko usubira kugaruka gusaba ikigongwe so wicaranye urashobora kuba urumva cheka boss nkamubona umva ndamubwira ukuntu mais le temps que tu as pris kwanza kwipoza ugasanga uravuze ati reka kawundi peut-être nje naye ndi no mwikosa j'aurais dû kuba nabonye yuko ibi byose byabaye kubera ntiyari yariye yari inzara mugabo ugiriye ko usanga nyene hariho ibintu kabisa reka dusubire mu kazi kiwawe twagiye target iyo umuntu asohoye indirimbo ni zitatu ni swat je ndashaka views nyinshi kuri YouTube canke je ndashaka indirimbo yanjigere mu bantu gose canke je ndashaka byose bibalancingana indirimbo ronke views no mu bantu igereyo sivyo kuri Vania Ice ni ryari wisanta kuba satisfait n'igikorwa kiwawe nambara umuntu wa mbere agoye gusatisfeza naje birambihira ingene ngo yo gusatisfeza ndashobora kuba mais je pense que c'est humain nibaza yuko umuntu wese yamashaka byinshi gusomba ivyo donc ugeze aha uribwira yaha j'aurais pu nshaka kugera aha handi niyo washoye kugera hamwe wari wifuza kifuza kandi so ibintu by'ama views byarigeze kuba binkora ko sana hamwe numva umenga ok, natanze indirimbo mbi j'aurais dû faire quoi au fait pour que nanje shobora kugera kuri ajya ma views kugira nanje abantu bayikunde then ugacurengana nk'ahantu nko mu bwiza par exemple ugahura n'umuntu ariko aravibinga ku ndirimbo yawe esa bikama umunezero gusumba ko mbona ko hongeye ko 5k or whatever so nibaza yuko byose biravana ko bibalansinze biraryoshe gusumba ko numva si ndirimba pour moi-même, je chante pour les autres. Donc il sort indirimbo ukaba wayishizemo uburyo n'ibiki byose et puis ukabona exactement ukabona ntahirikiraja uzi ukungene wewe wari wumvi gukora ko sinobesha ngo ntibikubabaza mugurumva hari igihe nyene usanga ivyo wari kuraha importance ivyo bifite importance je nka par exemple nka ihela indirimbo yanje ya mbere nibaza kitarakwiza ishobora kuba ifise nka 60,000 ifise en tout mugabo ngiye Kamenge ngiye Rohero ngiye indirimbo iri mu bantu donc umuntu wese umva hari igihe duha importance ama views ugasanga burya hari hakenewe ko plus ahubwo abantu nyene ibashikiye urumva ubonye uhagaze yuko je ndirimbo ishitse mu bantu ni fresh je bandi bon kabisa ko abantu nibo ndirimbira for real ukunda kuba ushaka mutima ushaka kuba uri kumwe n'abantu b'abakobwa bameze gute n'abigeme bameze gute navyo nje vibinga na which kind of ladies cyangwa abigeme cyangwa abakenyezi kind of ladies vibinga na aho tuvuga aho muvukana tuje outside y'abantu muvukana abandi egoko ndiko ndagerageza kuraba ryari mperutse guciringana n'abanyene genre totally genre turi 100% abakobwa ntaho mbona mugabo vibe yayo ufise vibe vraiment iryoshe yuko I don't know utari umuntu avuga gose umuntu afise urusaku yego juste yuko muje kucara n'umuntu ntuje gukritika kabisa puis mwicare mu sharing a glass and then wasabe ubuzima bwiwe nice one story maze kumva nuko impamvu ndakora ico kibazo nuko Vania Ice nari kuri side gose y'abaririmvyikazi b'abarundi nakunda kwicara nabo gose ari barampamagara ngo sibe ndi mundenganya no I mean guhurira muri chill muri kumwe turetse n'ivyo ama concert turetse mu biki barantumira muri ba bantu ni barantumira ngo sibe nuko wantumiye muri chill ngasiba abivuge c'est pas comme si ngo ni je choisis yuko utabicaramwo canke iki je turanakunda benshi turanavuga amitié je sais pas muga turanavugana genre nasohoye indirimbo commentaire yo shout out to you nabonye iki duhuriye no mwibarabara turamu
sinovuga ngo sindi umuntu wabo. Ubuzima bw'abaririmbyi b'abahungu n'ubw'abaririmvyikazi b'abarundikazi buratandukanye. Hariho ukuntu nyene hariyo gang twama tubona y'abaji bamwe bari kumwe. Mugabo ku bakobwa ntidukunda kubibona bibaza ko bipfira hehe. Peut-être si bya bindi bituma music iwanyu namwe ngaha mu Burundi bivuge nabi tugeze kure gusumba abahungu. Muriko murakora. Muriko muri mu kazi. Je suis là et yeah muri mu kazi. Mugabo soon and very soon bazaba bayoboye gusumba abahungu. For real. See it. The confidence. See it. The way it's going ingene dusohora. Yeah. Pa jewe pande aba female artists. Yes. No. Female artists. Uharure kuva umwaka utangura gushika ngaha. Bari mu kazi. For real, muri mu kazi. Musuye nukudukompa. Mugiye hamwe mukaza muricarana kenshi. Nibaza yuko music ishora. Tudasanzwe twicara. I mean, naburi ki nico kibazo mfise. Oya mvuga, oya hari abantu ba group. Hari abantu bakunda ama group. Wowe si vibe ya. Nice one. Ko ducirinze duhuriye ahantu nkababona ndabaramutsa turashobora no kwicarana no munsi mbwase sindi umuntu wa ejo dusubire duhure hirya ejo dusubire duhure kandi sinibaza ko ari kwera aba female en tout cas ndamatsiko aba artiste b'abarundikazi baciringana yego mugabo si benshi usanga ari babiri ni turi bangahe de toute façon kandi turi benshi nakare so ugira uharure aba bire 10 twebwe dusanzwe turi 4 5 6 urumva kandi en tout cas nta gwanko ruhari kabemba y'ivy'umwembe muri kabutura nahiramu give me mabariro measure show give me the vibe please by the way that's my favorite song just go a beat 4 is it 4 umbira nchamwa we go 1 2 3 let's go kabemba y'ivy'umwembe awushira muri kabutura kabutura nahira tabuka kabutura we kabemba we kabemba we ay kabemba we ay kabemba we kabosi we oya sindo musoma no kabemba idea yaje gute kabemba yaje gute icyumviro cyaje gute waruretse gusora indirimbo iri somehow y'urukundo c'était moi zip it niyo iherutse yes yeah Amago, that's my favorite song nuzira iti sohoka c'est bon kabemba idea yaje gute kugira ushobora kuyumvira tradi moderne sivyo yari ryambere ubikoze say it but then yari ryambere ubikoze kirarenze producer ninde yikoze Amiri Pro respect to you and a legend kama ka déjà sans mentir je siniyumviriza indirimbo umaze ko nayasohotse kabisa siniyumviriza sinzi ngo nicare ngo ndi mu modoka ngo vibe on my own song ntabyo nshobora kuri déjà kumena kubwiye ko ngora kuba satisfied nguba numvuga akabona nayo kugira nkuko akakari ugenda gutya ubundi ndirimbo imaze kugira hanze siniyumviriza kabemba jeje ngenda shaka nambaye nk'ama casque ngiye muri sport keke igoma canyuma ni vibe umviriza akangeri na idea yaje gute tradi moderne nimwe mu midiyo idakoreshwa cyane sometimes ndibaza yuko aba artiste nayo bashoboye sometimes baratinya ko urumva no kwandika zigenda ziragoye mugabo okay jewe singire mvugira abandi ba artiste jewe personnellement nikintu nari nshaka vraiment na kubera twamatsiko nicaranye n'abantu nka une ou deux fois bama bariko barabaza mugabo turumva ama piano turumva afrobeat kureka abarundi mudafise style yanyu mutagize iki hama najewe kubganje hariho agaparti navuga en moi kavuga ati j'aimerais ndi muri groupe d'angakara kuva kera la kozwazo kandi ndakunda kuvyina kabisa bon sindavyina kenshi ahantu no ahantu hari public mugabo bo muri groupe barabisiko nkunda kuvyina rero kera nkavuga nje ndashaka indirimbo y'ikirundi ganimvira ikirundi utraba how you gonna sell it udo trick hama ose numva nkumbuye gukora andi mapiano
ndavugisha Amir ndamuhamagaye juste comme ça ndamuha idée nije nuvumenga ashaka gukora indirimbo nuko kandi muri iyo ndirimbo nkeneye kiba umuntu ayumvirije w'umurundi yiyumvamwo ko ari culture yiwe yabaye represented umuntu ayumvirije we yavuga ati aka njya mbenda kumvise nyene nabo hehe you know so c'était ça l'idée igenja muri studio hama Amir he delivered yanyumvishije je numva nawe mubwiye amashara nyumvisha haciye imisambwe ati Vania uze kuza muri studio ndakumvisha tayumvishije nemijara iyi ndirimbo to the next level man that's another level kabisa ama nkuko bivuze c'est vraiment sinitubeshanye biragoye kwandika ikirundi kiri kijanye n'indirimbo nyene iri tradi utazokumva umuntu muri groupe yari yose culturelle avuga ati yo watucafurije intuzenya kubw'ivyo puisque je voulais que indirimbo ijamwo ama instrument ikibiriraho y'ikirundi umuduri inanga twarabahamagaye bara recordinga nyene note imwe kuyindi hajya c'est pas cyagutwaye muri bana gute muri studio session no studio yo kwandika iratandukanye na studio ko bagenda gushiramwe inanga iratandukanye na ndasubira kubaha donc okay umunsi wa ukumviriza beats nibiki siwe nashotse nandikira ko mugabo urumva twaraheje gukora iyo beat arayinyumvisha etu hama après ndavuga nije nuvumenga nkeneye ko hajamwo duri gucyanye ati Amir ati ndafise umuntu kabisa cahamagara Alfred Hundabana shout out to him by shout out to him Alfred ahari hose si iyi video imushikiriye wakoze ibikorinka kubera yashizemwo donc yarashizemwo intuzenya umuduri hama ndamuhana idée numva afise mu mutwe y'ivyo ashaka kwandika ndamubwira kandi wenda bizi kwandika neza nze fasha nice one turayikorera hamwe arambwira still intuzenya okay wumva vyogenda gutya ndamubwira igitero uko nawe arambwira ati numva umenga kabemba ingene kaje twaratwenze twese ngo twaga melody yari hari mugabo saratura ati okay none ahaja mwiki nukuri it was fun kabisa you made it kabisa you made it kubera yuko gende birarenze mugabo je mwamagarare hageze kudandaza tradi moderne mu Burundi bimeze gute mbega no idea mbega kudandaza ujya muziki wacu tudandaze gute kugira ushobore kuba international iyo bandabizi wakora umaze kubikora na idea maybe waronse kuri ba Fred basanzwe babikoramwo basanzwe bagira iki je nibaza yuko déjà je nsanzwe imviriza kuva ntanguye kuririmba j'ai remarqué ikintu ntari nzi cuko ikintu nubwo ntakizi ntaciyumvisemwo I just do it so kuri KABEMBA nta makuru mfise ngene badandaza tradi moderne ndamaze gura numambwira inya ifoko utangura gupostura mu ma festival ibiki bagirana okay mama link ba ayema festival bakura bagiriki donc na Alfred nukuri nta makuru sometimes nibaza yuko tuda l'importance akalanga kiwacu vyose bifiri wacu birashoboka gusanga that's the reason why Vania kuri amapiano niyo ashaka gufokasinga gose niyasohoka tuvugana ukuri bra tuvugana ukuri abantu bose baridoga c'était quand twatuvugana na Amir nye atwatanavye shout out to Amir wakoze kama right kona ihera ari yari yarikoze Amir pro so tukaba turavuga ariko arambwira ngo shango indirimbo yacu yaje cyane kwaka ama views niki turabitwenga hamaje ambwira ngo kere ngo genzuririmba ibisusu bigenzi donc je pense yuko hari indirimbo zitadan peut-être que c'est no ngaha gusa na power to ziha kabisa
kabisa kandi abo nyene batazira ko nibo bidoga nibo bari muza mugabo nibo babandanya baza kuraba ivyo bindi nyatari mugabo ko biri kose nimba ukunda music ukora tradi moderne ni ibintu bisanzwe reka bihera kuri twebwe kamakawa reka ndakwibutsa yuko ushobora kuja kuri YouTube ya Vania Ice. First of all kora subscribe please, kora subscribe hama wumvirize iyo ndirimbo ndayigutuye wewe uri kurakurikirana ino show ya Hangouts wumvirize Kabemba. Après avoir kuyumviriza uza muri kino kiganiro comment munsi utubwire the vibe wumvise. Je my favorite part ni vyose ya kabiri. Babarira wallahi. Ime no kuri kimana. Why umbanira? Ego. Let's go. Okay. Nasanze bajya baranyima. Sanze bajya baranyima. Babura umutima barantuma. Babura umutima barantuma. Baca bajya bugaye. Baca bajya bugaye. Baca bajya bugaye. Ay. Kabosi y'ibyembe. Ayishira muri kabutura nayiratabuka. Kabutura we. Gambe tena mumesha. Gambe tu wakati yati. Bana mugavugisha. Ujya nkana. No ni Kabemba. Ni Kabemba. Ni Kabemba iberenga guys. Iyo baturi mu kindi gihugu. Mujya batanga gukina amafilm. Urabitwara kana kari karyohewe sana. Mugabo. Ibaze grand-mère, papa, grand-père bose bamwicare Kabemba. Arakina arafunga isura jara ahantu tuko turakora nageze ahantu ndatswe ndabwira uje yavuze for this role kabisa. Vania ni jari umenye yuko indirimbo yawe yaba hit. How do you define hit song? Hit song? Kubgaho. Kubganje. Ni indirimbo ngiye ahantu numva. Ni indirimbo ndenganye muri quartier ndabizi yuko batanzi numva. Ni indirimbo umukozi numva mbwiye ati numva nko ari nko karadio kiwe ari karayivibe. Wenga yo yamaze kuba hit song. Ni indirimbo nduze ku college muri sport mpura n'umuntu afite akabutike atazi ico ndico ndiko ndarengana atamenya nico Vania Ice challenge. Usanga ari karavibe. Nice one. That's a hit song. Alfred yarakufashije kwandika iyo ndirimbo. Yes. Hari stories zimaze iminsi zitrendings. Zijanye no kwandikirwa indirimbo sivyo? Ndifuza kumenya sometimes sishaka kugarukana kuri story y'abajya abantu things like that. Mugabo mbega ko amazi imisabi nambara hagati yo kwandika indirimbo tuvyumva mu Burundi gusa mu bindi bihugu nibifatwa like big deal sivyo? Of course. Ahubwo mu bindi bihugu umuntu abazwi yuko iki gikorwa niwe yacanditse genre wamubona indirimbo nimba ari indirimbo yande muga hari abatanga amakado faut différencier intuze. Merci beaucoup. Il y a une personne ashobora kubwira ati Vania nakwandikiye indirimbo imeze uko sishaka kumenya ingene uyitwara sishaka kumenya ingene giriki je mfise sujet nayanditse tora si tu vas chanter ça je m'en fous si tu ne vas pas chanter ça niwe. I don't give a shit. I don't give intuze. So uyiririmbye uka udesize gucuvuga ati iyi ndirimbo bivana n'ukungene mwavuganye. Merci beaucoup. Ni nkuko ushobora kuyiriha. Genre umuntu arakweretse ampa uravuze ati Kabemba kunuku. Okay. Urashaka pourcentage en fonction y'indirimbo kungene zo bikiragira ati wapi vraiment je ndiho ubunyene indirimbo kibago. Merci beaucoup. Nakupa pesa? Bitu binatuma marizana. Sasa hano ngoma magarare rero. Udutahuze peut-être uri of experience, urafise abantu maze kwandikira, urafise abantu maze kwandikira. Kabemba barakwande mwaragize sharing yo ama ideas barayaguhaye kugira gende muco kuyumva imeze kujya neza imeze neza. Beg yo ka boss for real. Don't say idea nkayikuzanira iwawe, nkayikubwira. Hama ukongera ku ibintu vyiwawe bisigura ko ari je nanditse yo ndirimbo. No, twayandikanye. Merci beaucoup. Ni ryari bisigura ko ari je nakwandikiye indirimbo. Mugihe nayanditse yose. Naho nyene hari abantu bakwandikira igikorwa cose ariko badashaka parisa ahantu na hamwe. Akubwira ati niyo baguhamagara ntuzupfe waravuze ko je nanditse indirimbo. So hari n'uwundi akubwira ati ndaguhaye indirimbo kandi ndayikugabiye. Mugabo credit nyene nko kubivuze indirimbo bakojeje ki écrit c'est moi. Kandi indirimbo ko ndaguhaye reka ndanakurihire studio. Iyi ndirimbo bakobajije wayanditse jewe canke ni mwana bivuganye. Quand tu sors la chanson ntiyigeze akubwira ko akugabiye ntiyigeze akubwira yuko agutije canke giziki indirimbo isohotse avuze ko indirimbo ari guyiwe ni guyiwe bivana nuko mwavuganye. Bivana ibiyago byabaye.
kubera deja mu Burundi dufite ikibazo ko ata ma contrat dukora ubundi ku kintu cyacu cyose mwamukwiye gukora contrat kubera hariho nk'umu artiste w'i Kigali nibuka sinza kuvuga amazina bamwandikiye indirimbo umunsi bamwandikira uwo mu artiste wundi mugenzi bamwandikira indirimbo akayimuha si j'ai bien entendu sindishyura ko ariko vyagenze akayimuha ntiyarakizoba big deal nkuko yabaye big deal imaze kuba big deal acambwira ngo ushaka ama pourcentage si tutabivuganye dès le départ uvuga ko wowe nyine ntwara aho bizogera ndayiguhaye se ko navyiyumvira parce que wamari ndagushimire cyane Vania Ice ndibaza yuko twayaze bike mugabo byinshi kandi vyungura personnellement uko ndakunze mu myaka ibiri heze siko ndakuzo ubuye kandi kantu wambwiye it's like it's giving kankoze ko straight mu mutima kajanye n'abantu ubushaka kuba muri kumwe hano okay nukunda abantu bagutora inkuru ziwe bakaca gutwara nk'ubunyo uko biri kose turi muri summer time ni summer vibe kama kawa we here to vibe kugira tugire moments zimeze fresh sana uyunye je ndamwita the queen of amapiano akora neza amapiano wewe Monya Fleur bose bari bahagaze neza kuri style y'amapiano sasa rero one of my favorite song nkunda amapiano iwawe ni Zip It. It's my piano. It's dance yeah. Dance queen. Ni Vania Ice. Come on, let's go. Turi summer. Quick, ifo ko abantu tubaha. Tubashira muri vibe ya Zip It. Après 2 ans kuri icuza kunsaba kijanye na Vania Ice. Kabaka. Who's that? Okay, usaduhere kuri iyo ntuzanye. Iyo nyine. Who's by? Cyangwa dusubire inyuma gatoya. Niwe sasa. Niwe sasa. That's a very okay, mama, okay. Just sweep in front of your own door. If Javandini bikura dirondo, ubazabaza kuva mu gitondo. Tora kapu yugumuze ni songo. Tubavuga munjedi tubamba ni soba kuko jana nyoyi soda. Your friend can either be your best friend or your fake friends. There's no telling who's their different. Mind your business, don't come. I'm coming dire contadi que j'étais bourré. Nubwo nonyo nacho bitwaye. Don't come to me with your silly question. Who's buying you the champagne? Ninde akuguriye iyo bima? Who's buying you the henny? Ninda guhiga itoro cyo kunywa. Zip it. Fake friend mumenye gute? Yamaze kuba fake mukicicanye. Turabona gusa ko ari fake. Nivyo navuze nti your fake friends there's no telling what's the difference ubu unya muri no minsi kora mwicana no munsi muri friends ejo iyo udahari abantu bakuvuga gute baza ko bakuvuga gute iyo udahari biramaze gushikira uko biri kose unakabwira ati he uratse ko nakaya kuvuzo ya nyuma uratse ko nakaya kuvuzo iyo udahari naye makuru amaze ko kandi urumva iyo the good thing niko wamusanga peut-être harimo nk'umuntu umwe anzi cyangwa umuntu umwe yibwira uko ameze nyene avuga ati shaka menge uwo muntu mukamavuga suko ameze cyangwa akabura nyene bose bagataha bazi yuko uri umuntu wa fake sana cyane uko kuvuga gute uko utameze gute ko ntameze gute déjà de toute façon je nta napanda biha mugabo nibaza ko ari bya bindi by'umuntu bari ko arabazanya ati none ujyageze hajya kubera iki puis umwe agashitanga kuzaravuga je pense que ari kubera agendana na boss ari kubera tu vois genre gacu ndagushimiye wewe dukurikiranye du début à la fin ndizera ko waryohewe ndizera ko Vania Ice wawe wari umwerutse muri hangout wari umukumbuye byatari this time around namukuzaniye n'indirimbo imeze fresh sana n'ururirimbo rumeze fresh sana ni tradi moderne umuziki wacu urimo ibintu vyose by'umuziki wacu ushatse kuvuga inanga ibiki byose umuduri indirimbo nayo sindi ni KABEMBA nagusabye kuba before yuko ushaka kuja kuri YouTube kugira ushaka kwiraba ndakwibutse kandi yuko Vania Ice azoba ari Gitega le 22 juin muri show yitwa Sweet Summer ego je pense Sweet Summer comme yateguwe na Turel Limited kama kawa pull up dori Gitega kugira dushaka ku vibe it's not only me bashusha twumva so Kabos will be there Be Face on the Floor will be there kama kawa Then Nice
Emerson. Yeah. Alvin Smith. Yeah. Ami Pro the MC. Yeah. Runtown DJs. Yeah. Quand même, abantu bonyine biyumvira kuri stage. How comes ushobora gusiba muri yo map? So deja ni yahe map yindi? Office iri better than. Umva tugivire BJ dukora ke GTG pull up kwera yuko. Samedi le 22. The queen of dancehall nyazoba ibere ibazimaze kuvibinga zip it. Uri kumwe n'umukunzi wawe. Umuntu wese ushaka guhoza nzomugufasha kumuguhora. Kawa so ndagushimire cyane Vania Ice ndibaza ko nagize ibi bimeze fresh sana. How was the show? Always amazing. Yeah. Always fun. Tu vas me dire yuko tu vas tugire. Indi 2 ans. This time ni 4 ans. Eka tugire 4. Uzamaze gusora uzamaze kugira tuwa Canada, uzamaze kugira tuwa Europe. C'est ça, niho nzamfise bishasha nyene. Nakurindi. So kama urats kuntu hangout ya mihera dura kujya kamera yari yacu tugira guca. Tugira gatatu pop tuvuga hangout. Okay. Hajya tugira pop tuvuga Vania Ice. Hajya tuba kubita KABEMBA. Kama ifo ko tumuvungisha. Dutatu. Yeah, pop hangouts Vania Ice KABEMBA. Okay. Let's go. 1, 2, 3. Pop. Hangouts. Pop. Vania Ice. Pop. KABEMBA. Hello 5. Bombo clats.